nukuri naratanze amakuru y'umukobwa bakuroroye inda Fanny na Norrasq ari umukobwa yari afise inda yande ya Norrasq nababwiye AKES DAN abaze byinshi biri mu byatumye benshi bakuvuga ati ufise inzigo kuri kukina ireresi nta nzigo ndabishiramo men bamukubise uwo mukobwa mu nda bimuzanira kuba iyo nda yogira gute okoroka kubiswe nande na Norrasq kwavyo narabivuze abantu baza mu buri vyabinene n'inzigo urke abababazi amakuru y'ukuri baba bayaje babona ati akesi ibintu abikuye nacenza kuraba none uwo muntu ngirira jalousie andushiki aho mvuga ati ngonoza kumugirira jalousie andusha fan base wapi andusha kuba popular wapi andusha kuba followers wapi okay jalousie kifatiye kuki mwebwe abuko bafana nubwo nogomba gutera imbere muri film je sinotera imbere mfatiye kuri Fanny na Norrasq kubunyene naho barishikana sivyo nimba ari views ndazibarusha numba ari iki ndabarusha izina izo views ndazibarusha nivyo nyene navuga no beef nabo how bagira type kuba baragize beef barayikize ya frenye atari buzz ahubwo abantu batagize beef ni we love music ibintu byose wabona byari plan zari zateguwe par contre nyumviriza neza par contre bana nkuko unye urumva ariko rero tugiye kuraba jenza gukomanta ibintu mbanzi urumva mfise video muri phone yanje kandi iyi wabonye ndiko nakoresha ngaha iyi si wanje uvuga muri phone yanje mfise video hari abantu bariko barashinjwa ivyaha bijya bo muri entertainment ukura vyo video ndi nayo kabisa apana bijya vyo kuvuga ngo guca ku ruhande ngo canke nairungikiwe ya 3 mois uko ya 3 mois kabisa iyo video ndayifise numva nivyo za P.Diddy ntivyari bwasambuke nkuko bimeze ubu vyari bwaje hejuru men fisa makuru harabaririmvyi twabuze mu mwaka uheze kumbuga vyavuzwe byinshi ibintu bitari ndani ngo mutagomba kuvyibaza ivyo bibazo ngo mugabiri mu bibazo c'est vrai harimwe amabanga tuje kumva nabivuga harimwe amabanga menshi parce que gutuza kumbwira dramati ya mahanze nta video agiye gukora nta concert agiye gukora nta famille yiwe iri hariya famille yiwe ibereye mu yinga sawa yagiye hanze c'est l'autre yagiye mu biki yes nkundira ndakuramutse nongera ndaguha ikaze kuri Magic Channel ndakubwira ko ari mugano wa Kent umugano w'Imana umugano wa mwete umugano w'abantu nuko another day another vibe ndakubwira ko no munsi nashoboye kuzanira AKES DAN baramutse numwe mu basanzwe bakurikiranira hafi ibikorwa vya entertainment ya hani wacu asanzwe ari umuririmbyi ntituzi ngo turamufatira muri cadre y'uburirimbyi canke mu mareresi gusa kubu asigaye akora byinshi ariko niwe nashoboye kuzana kugira dushoboye kurabira hamwe ivyino industry yacu ndakwakira cyane bwana AKES DAN sawa magagena neza alhamdulillah turashima Imana birigute nawe everything is okay abantu misi yose babonye AKES DAN baba biteze ko hariho ico no kwita analyse canke ubusesanguzi bukomeye muri entertainment yacu amezi 10 arakwiye entertainment yacu kwibona gute entertainment mu Burundi uri kuyirabira hanze nk'umuntu atayizi ni nziza cyane gose abaririmbyi bararirimba bagatera imbere bagasohoka hanze bagatahana amafaranga menshi bakagura imiduga abandi bakagura amazu aho uri kuyirabira hanze ariko rero uri kuyirabira indani mu gihugu ntabantu bakenye nk'abaririmbyi uko acunga nta miduga bagura nta mazu bagura no hanze bahagenda ku bwa chance nyene ni par chance rero nuko je no bisigura
nuko no bisigura ja mu muziki uri indani urabona ibintu byinshi cyane bituma uba desi yuko bandanya ushobora kuba uvuga uti jewe ndakine kubandanya nkuru umuziki wonye bivuze ati umuziki ugomba kuwukora neza nuko uba umu entrepreneur atari uko naho kabisa umuziki wo mu Burundi urababaje cyane ugereranyije n'ibindi bihugu. Ariko tumaze iminsi tubona hari ama award bagenda baratwara bagasohoka ibihugu bakaja hanze ndetse twaranabonye bamwe mu bashoboye gushira kuri stat bavuga bati murarabira hafi bino bintu bamwe bakunze kuvuga bati bari maska batwereka ko bafise amatungo ataye bafise. Uno munsi twumvise AKES DAN uri kuravuga ati naho basohoka naho bagenda hariya ugiye kubiraba indani abaririmbyi bacu baratesetse. Jesse ndikunda kuba nk'umufana ndakumvuga nk'umuririmbyi bavyumva nk'umuntu umuziki yawukuriyemo yawukoze imyaka myinshi still now donc yabukoze imyaka myinshi still now ndacawe urumva no kuvuga ngo ndiko mvuga nk'umuntu azi ivya ariko aravuga ivya ari byo sindi kumvuga nk'ujya muntu abona ibintu bapubliya ku mbuga namambona abantu benshi bajajinga Fernando akora ama video sinzi dokomone kiniki ariko je ku bwanje je nkaje ndamutahura ayo ugiye kuraba nka video za zujya mugenzi wa Fernando nyene nizo za Fernando ugiye kuraba nahantu hanini cyane bitandukanye kiretse ko wewe akoresha kamera akazana na lighting naho ugiye kuraba ngo yasize amafaranga ngo ngana gute muri video mu videographe azi ibintu za video oya rero no kuvuga ngo mu muziki urabaho ukambara neza ugafungura neza ariko kwa kuvuga ngo ni amafaranga yo gutera imbere ejo uzugure parcelle yawe jama ubuzima buri hayi ivyo mu muziki mu Burundi bro biracari kure cyane yeah bivuze ngo uno munsi umuntu wese ari karabona bano baririmbyi wewe nta case usanzwe birimo usanzwe bamenye waraciye muri ubwo buzima na no bari burimo urabona ko kuvuga ko bije bahora baduhayira ko baronka amafaranga yo kugura amazu yo kugura imiduga ndetse bakaberekana ko umuziki ubashikana ku yindi ntambwe irenze iyo miduga iri hehe iyo miduga iri hehe gasha cyo nico kibazo cyo kigaruka eske numwahe muririmbyi nga mu Burundi amaze gukora ibitangaza nk'ivyo Kidumu yakoze ariko kubera ikatari mu muziki wo mu Burundi kandi naha ari Kidumu hari hose ubuzima bayemwo ntikungana n'izina ryiwe urumva aracari mu buzima buri cheap ubuzima buri hasi sana ugereranije n'izina ryande rya Kidumu kageranya n'ibikorwa yakoze iyo wavuye ntihakuvuye inyuma mu pote urumva rero no kuvuga ngo umuziki mu Burundi tuko turakora mugabo umuziki uzoza kurya abana bacu no bazoza kuba mu buzima bwiza naho twibwe turiko turacinzira Imana ishimwe kera nta makonsere yafa gukorwa yo hanze nkuko tubona umuririmbyi araje akoze hit zibiri yaciye agenda gukora igiteramo hanze kera ntivyabaho ngaha mu Burundi ubu no gushima Imana ko biriko biraza n'ibindi bizoza c'est bon it's okay yeah no twagize gutya tuza kubona amwe mu mashusho ariko arasohoka baza no gushiramo ndetse baranavuga bati murabirabira hafi no mu Burundi burya mbere ko biraza nyuma y'igihe gito tubona kuri Mr Focus na washoboye gushira kati no mu Burundi hari abantu nka benabo ni bande bari ko bavuga P.Diddy ndavuga ujya mu Nyamerika ngaha mu Burundi naho basharavuga ati nawe nyine arahari ku kiganiro twabonye AKES acishira ku mbuga ziyo yavuze ati ibibera indani uno munsi ndashaka kubivuga ati nubwo hari ababanga benshi banyegeje tuba dushaka kumenya ikintu kimwe mu byo je ntagomba ngomba kugaruka ko cyane nubwo abantu hari abantu bamfata presenter kwa canke ikintu suko bimeze peut-être nuko diga commentaire ziwanje ndatangira kuri Wakalite TV abantu bagaca babifata mu indi cadre itariyo mais ni nkuko je no kwifata video
nka comment ikintu bijanye selo n'ukuntu ndakizi nkaheza nkagishira kuri Fibi abantu wowe ukagitora ukagishira kuri Magic Channel urumva ariko rero tugiye kuraba jenza gukomanta ibintu mbanzi urumva mfise video muri phone yanje kandi wabonye ndiko ndakoresha ngaha iyi si wanje uvuga muri phone yanje mfise video hari abantu bariko barashinjwa ivyaha bijya bo muri entertainment rw'abyo video ndi nayo kabisa apana bijya byo kuvuga ngo guca ku ruhande ngo canke nairungikiwe ya 3 mois uko ya 3 mois kabisa iyo video ndayifise numva nivyo za P.Diddy ntivyari bwasambuke nkuko bimeze ubu vyari bwaje hejuru men fisa makuru harabaririmvyi twabuze mu mwaka uheze kumbuga vyavuze byinshi ibintu bitari ndani navuze gusaka jambo kamwe gihe kimwe nasimbiye uko n'abantu nk'isi nzima kuko bari bumvise ntanguye kuzana ibintu abantu bariko baravuga ku mbuga batazi kandi ari navyo byari bikenewe rwavyo rero je ndinze vuga ngo nje ku mbuga abantu ntibaze bafate muri yo katwe sinzi ngo yumenyesha makuru abaje guserura ikintu ni nk'uko umuntu wari wese yogera commentaire ku kintu tu kurumva ntibiba bisigura ko ari umunyamakuru canke iki ni nk'uko umuntu yogira analyse ku kintu cyacu cyose akagikomantako none uri umuririmbyi bisigwa kudashobora kugira commentaire bisigwa kudashobora kugira commentaire n'importe aho ikorera hose urayikora rero umuntu cyamake ni ibintu nk'ivyo ariko gusa abantu nibamenye yuko ico kibazo warubajije ngo mu Burundi ngo ariho sibishasha vyamyeho from long time ago je 2005 nari ndi mu muziki rero makuru tuzi muri uno muziki mu Burundi ni menshi cyane ni menshi cyane ego twara nabonye kuri page ya MB Data yita Mr Focus yarashoboye gushirako ifoto ya P.Diddy acashirako n'ifoto ya DJ Paula acashirako idarapo hadi avuga ati P.Diddy wo mu Burundi nyuma yaho tuza kubona AKES nawe akavuga ati amwe mu mabanga mu byo nkora mvuga nkuko twabonye ku rupfu rwa Miss Erika AKES yarashoboye kuvuga amajambo tubona ko umenga aje kuvyura byinshi nunika ko umenga AKES bafise amabanga akomeye kuko hari ibintu mvuga ukazibona bose bace bavyuka urabona abaririmbyi bari hit muri no minsi abaririmbyi uko wumva basora indirimbo zigahitinga n'iki aje ubegere bo kugira amabanga menshi bro ariko uwo mutima wo kuyavuga uve he ariko ravyo dezi cyo kuza kwakiza DJ Paul parce que ntavyarangirira arumva ariko ivyo nzi ndabizi urumva rero umuntu cyamake nuko sibijya gusa bya P.Diddy hari n'ibinandi mabi menshi cyane akorerwa muri entertainment cyonganye mu Burundi kandi abakamfrere benshi barayazi ariko kaguma gusa bihishwa arabaririmbyi ngaha bakora amadiri yo kujabukana ivyo bajabukana arabakora amadiri yo kudandaza tuvyibaza tubandanye ibintu namye ndabazaniye AKES abazanye ubusesanguzi aza afise preuve yakubwira ko afise na video ni ton muri commentaire uno musi ndashaka mukusha muze kugenda ukiyebuke nyuma yo kuraba kino kiganiro uze kubanza wige kuri kintu cyose turuko turayaga ngaha iyo nzanye AKES abari wa wundi asigura ikintu uko kiri nuko AKES turashoboye kubona wowe uvuze ati jewe ndakeneye ko nzopfa byinshi maze kuvuga muri industry bon ivyo nagomba kuvuga ni ibi bijanye n'ama media ya beaucoup de personnes bari wa mafaranga menshi cyane ku bintu vy'ama TV online menshi cyane kubwo kutamenya ivyaba biriko birakogwa byari byo media burya ntituvuga baririmbyi media nazo nyene zifise amabanga menshi cyane kose nubwo atari amabanga remereye canke mabi nkayo mu muziki ngo mu muziki hari menshi kurusha muri media nega jewe narigeze kugenda kuri Tanganyika ntwaye intama igihe abantu bumva iwawe umutima wanje nawe ushize iwawe ariko rero ndicanye yumvira ati none kwibi vyose ndiko ndabijamo kugira ngo nondere hit abafise indirimbo iri hit iyi ndirimbo ko yahitinze ibi byose atavyo nakoze
kwa cumi coki nijoro mpabwa plan yose ati rondera ibaba ry'inuma yera ushire ku musego wawe urara abanje kubaza urirara na mu cyumba cyawe anje no turi babiri okay rondera ibaba ry'inuma ushire muri ico cyumba cyawe mu munsi umusego urara za kugumuryamye ngaho ariko wewe uwo muza kwa muri kumwe ntabwo aza kumenya yuko atari kuri ariko urumva uwo muza kuba muri kumwe ntaza kumenya yuko atari wowe uza kuburi aho uza kuburi ni twebwe tuza kuba duhazi kandi uza kuba kuzana n'umupasiteri iyi ni témoignage komeye nakubwiye ufata gatebe wicara ivyo ni ibintu je vyambaye ko sinko nakubwira amakuru numvise ku wundi muntu byakubaye ko wenyine umupasiteri arakwitwariye no ivyo iyo etape naho twari bwashikeko ahubwo twari tugeze kuri iyo etape yo gutwara iyo ntama after akurikira ibintu vy'amabuji n'ibindi bikurikira icaje kunkiza no kuba nasohoye ijya ndirimbo avant indirimbo yitwa iwawe ya Jenafish niyo yaje kuvuga ati niyo yaje gutuma mvuga ati none pourquoi ibi byose ndiko nabije mu kubera iki hiti kandi mbone mfise indirimbo hitinze bo cyane vyihoza tunda bitoka ndabona bwa ndi no wakati ariko ntuze wumve Eminem kugira aririmbe I'm not afraid kwari kigugu rum hari indirimbo nyinshi nogenda ndakubwira za Tupac z'abandi je vyaranteye kwicara ndumviriza indirimbo nyinshi zagiye zaririmba n'aba Diamond ari ibintu baririmba ukumva tu ni muziki tufurahi tusonge mbele nini mugabo abafise ikintu ariko aririmba le content iri ndani abafise content ariko aririmba abafise message ariko aririmba itahura banyene gutahura nyine abo nyene ira ariko agiye gupfa niho uzoza kumva ati okay cyanyashikiwe nibi biri kubishikira P.Diddy niho uzoza kumva ati okay byaraneye gukurikirana ama histoire menshi cyane y'abaririmbyi benshi ndavuga ati antuka ibintu by'umuziki n'ibintu byo kugendamwo bukebuke birimo amabanga menshi cyane ariko bitavuze yuko udaciye muri izo nzira zose mbimbi yuko udashobora kugira gute gushika urashika neza cyane uratera imbere neza cyane ariko wumve yuko ugwana n'ibyago byinshi cyane last time Yemi Alade niwe yavuze ati jewe narahombye ama award menshi cyane ama concert menshi cyane kubwo kwanka gukora ama rapport sexuel babitaho rero umenya yuko mu muziki muri entertainment urani ibibazo byinshi cyane sico kimwe n'amamedi muga media nazo nyene zirafise amabanga yazo zibiki mpamvu navuze nti sinshaka yuko jewe nshoboye kuzova mwimwe abantu batamenye ukuri kumwe ibintu bimwe n'ibi ndiko ndavuga nta bantu bibaza ko biri ngamba mu Burundi mpamvu tuba dushaka tubone AKES byo kuko we ivyo avuga asohoreye amabanga abari in deep y'amabanga bakomeye no so kuva ko yasohora kuko ari amabanga y'incamutwe bro twicaranye byinshi hari abazungu ngaha bagiye barakorerwa ububwa kugira ngo baririmbyi bamwe baronka ibibanza muri ivyo hari amabanga menshi uri kurambaza ivyo bintu uriko tuje mu bindi bibazo nuko tubagize gutya tuza kubona Nerinat nawe rapostinze ngo niyo mpamvu bahora bavuga ko Dramati amota oya bijya sindoje ni baza ko naza yuko ataho bifatije bonye vya Dramati na P.Diddy na DJ Paul baza yuko ataho bihuriye ahubwo nivyo abantu peut-être bikeka ariko nibaza yuko hajya hari ibindi tuvyo wavyishije hagati yabo mugabo nibaza yuko d'ailleurs jewe umutima nama wanje unyereka yuko Dramati hamwe na DJ Paul ari ikintu kitagenda neza hagati yabo nuko ashobora kuba hari kutumvikana hagati yabo
twagiye tubona DJ Pole ari umwe boss bashingira intaye bashobora no kuvuga numwe mu bari ko barafasha kugira umuziki wacu ushobore kuduga tutirengagije ko aratanga connection karirimbyi niwe muntu atunganya ibiteramo bikomakomeye ukabona ko arafasha arasahiriza muri wa muziki wiwacu no hari ibintu jisho no bakunda kupubliatinga ibintu birimo ibibazo nubwo mutavyibaza nubwo mutagomba kuvyibaza ivyo bibazo ngo mugabiri mu ibibazo c'est vrai harimo amabanga tuje kumva nabivuga harimo amabanga menshi parce que gutuza kumbwira dramati ya mahanze nta video agiye gukora nta concert agiye gukora nta famille yiwe iri hariya famille yiwe ibereye mu yinga sawa sawa yagiye hanze c'est l'autre yagiye mu biki kayituma afata indege nko mu kwezi kabiri agiye gukora concert oya agiye gukora video oya sawa yagiye mu biki urumva hari nk'ibibazo nubwo mutagomba kuvyibaza kuko gitahura ico ni business nyabakiraho hagati hari business wewe utazi kuko gitahura ico kandi impamvu atabipiblia nuko nyene bikeneye kuba ibanga nyene none nimba bo banyene kubiraba barabihishije wewe ucu bisohora gute ucu bisohora nkande no tout simplement faut que ukwiye kumenya yuko ngaha hari diri nyinshi zikogwa jewe narabaye mu entrepreneur n'ubu ndacari ndikona focusinga one day muzobona kijya kinyobwa cyande kija hanze meme muri ico gisata aho nyine narahamenye ibintu byinshi cyane narabonye deals nyinshi cyane zikiye urumva nabonye deal nyinshi cyane zikinyobwa zaho mvuga ati bwabundi koko umuntu nabibonye kuri fibi ngo umwaka no wanje wanyuma wo kurondera amafaranga ngo biciye mu mategeko arabantu bandi kutuntu bibaza ngo bagomvye gutwenga umuntu gutwenza abantu meme ugasanga irafise ikindi kintu cyinshi cy'indani ugasanga na nyene kuvyandika navyo ariko aratahura bro rero mu ncamake nuko aha ni benshi biriwe barafatwa kubera ibitoro abandi bagatwagwa mu mpimba je ninjiye muri quartier yitwa Ukraine mu Rugombo mu cibitoro ca Rugombo inzu z'ivyatsi usanga indani harimo amabido y'ibitoro gusa urumva kibaza ati none niyo ma station n'abashoferi babo biyate mu ni station wakoroka gatonyo kubunye ku nimbari Rusizi nimbari iki ukabona abantu kuno bavana igitoro bacambukana kandi ajya ahantu harashobora kubafira abantu benshi urumva no kuvuga ngo ivyo byose ntibiri mu mategeko ntibiciye mu mategeko rero ko hariho difference y'umuntu arona amafaranga biciye mu mategeko no yarondera bidaciye mu mategeko nimushoboye kunganya inoti umuntu rero niyo mpamvu mvugane maze kubona amasokre menshi cyane tugeho nko mu gisata c'umuziki ni byinshi jeje nyene nkuko nabikubwiye tureke ivyo wonye basi nakubwiye vyabo bantu bandondeye ngo bagira bampuze n'ibintu by'imiti urumva jewe ndamaze gukorerwa n'ibindi bintu byinshi amavuga ibintu byabaho vya vrai aho ndisi bibitsa amabanga menshi urumva nibuka n'ikindi gihe twigeze kujana na Lolilo muri concert muri Tanzania twatume muri Tanzania warashitse muri Tanzania Lolilo ikintu cyari kiri mu mutwe wiwe nuko umupfumu yatumiye Diamond atera imbere yarari muri ako gace natwe twashikiye ibintu byakuberewe ibintu Lolilo yatugiriye kumva gusa ko umupfumu yatumye Diamond atera imbere umupfumu twarabonanye face to face yewe Lolilo numwe muri banyene gutegura iyo concert si ibintu byabereye muri ico kibanza bro nemba abantu baravyibagiye tuvuye muri Tanzania Lolilo yashitse ngavuga ati ngira nkore collabo na Davido hamwe na Wizkid ku radio yarabikoze cyane izo bintu ego this is the exclusive of Dogged kuza AKES DAN abari wawundi anzana ubutukumbuzi bro ifo gutahura ko entertainment irimo amabanga menshi cyane menshi kandi abantu benshi barayazi
ariko kimwe gusa ntidushobora kuza twakiza abantu tuba tubizi c'est vrai turakeneye ama content turakeneye gukora ama commentaire posting bizana amafaranga natwe tugura ico twinjiye mu mfuko ariko hari kwa kurondera amafaranga hari gihe natwe tuba turiko turamenera abandi turiko turononera abandi baba bariko baronka muri izo nzira nyene turiko turashira hanze kwasanga twe tugomba twinjize bo bace babihombera niyo mpamvu jewe kenshi ugiye kuraba umwe mu baririmvyi sinzi kuri kurantahura umwe mu baririmvyi bo mu Burundi utazobona mu tugwitugu tw'abaririmvyi ni jewe shaka ubirabe neza ntuzomborana n'abaririmbyi huvyo sinzi ngo ba Double J ba Big Face bande wapi kabisa urabonye ibiheruka kuri Kiriko vuga ko aheruka kugwana na Kisembi bapfa ko yari yamuhaye amahera bazokurekora amakirikara yake man Kiriko n'umunyamanyanga menshi cyane je sinoshaka kugaruka ku bintu vyiwe gusa kimwe coco Kiriko turamutahura kujya nyine kubera yakoze base avuga ko yabaye mu ibarabara nta kundi cha tubifatwa nyine rega kujya kuba mu ibarabara kwa Kiriko nta numwe atakubaye kwisi twarakubayemo kandi dufise abavyeyi none uvuga gute ko wabaye mu ibarabara ufisa aho abavyeyi bawe bari ngaho onye n'icumba cawe kiri ariko kwitwa bamayibo twaravyiswe kubera ko twarayerera tukisanga tugeze mu yindi ntara abavyeyi batazi niki mwani twese tuza kuvuga ngo twarababa mayibo hari umuntu bro aza kuba mwibarabara kubera atagiri yava ni yaje ari reality nyene atagiri cyo ubunye ni uvuga uti ego uyu muntu kabisa unyarabaye mwibarabara warabaye mwibarabara naho wewe uja kuba mwibarabara ufise abavyeyi muhira hariho n'importe ubuzima bwari bwose mwamubaye ntushoboye kwigereranya na wa muntu atagiri yava ni yaje arara munsi y'ibiti atazi ngo ejo basi ngo vyanse basi no subira imuhira twacu mco ki rero uko kuba mwibarabara kwa Kiriko twese twarakubayemo ariko ntibica bituma tugomba dutakaza politesse mu bantu Kiriko kabisa je ndibuka last time bamutera copyright ya yijya ndirimbo aririmbanye na Chris Easy umuntu wa mbere kubigiramwe uruhara ni jewe umuntu wa mbere yafashe ijya mbere kabisa kuburira Kiriko ni jewe namubwira ati nyama ni na jewe navuze ati okay mukubitiye copyright rero ni na jewe natanze inzira zo kumukubita ku copyright Kiriko jya ndirimbo kuberi je baranone barambwira case nuko ndarondera Kiriko namubwira ati bro uyu muntu akeneye ko muvugana ukuntu ariko Kiriko acagomba kumwisha ukuntu umuntu yamaze kuvuga ati wakoresheje ibintu ibi donc ibikorwa byanje wumvise deza kuri mwikosa icucu ukora no kugira gute kuca bugufi ariko wacagomba byandizo kugara aho rimenya gira ico ushaka rero namubwira ati nuko yakwishuye ndagaruka kandi kwa kurujya mu manager wiwe je ujya sinda namwita mu manager wa Kiriko canke wa Double J akimoza ujya akimoza sinu mu manager kubera ko bamutreatinga bad so bad cyane bamufata nk'umuntu umengo ahubwo yabuze ivyakora apana abandi bantu abo nyene ba Kiriko na Double J ngo ubo nyene Double J na Kiriko ukuntu bafata akimoza manager wabo birareba bamufata nk'umuntu umengo yarabuze nyene ikintu ukora none bamushize hajya kubera ko urabona ibintu bidasa neza umuririmbyi kuza kudiskita amafaranga ngo urabona nuko cyangwa umuririmbyi kuza kubwira mu kintu ci ushaka kugira ati no ni na wa muntu bavuga bati hako borya imihari twebwe bahirya manaje kugira twebwe ntivyice izina cekire ko twarakoranye ivyo byose narabibona kuko bavyo vukire kumaze kumva yishuko nabwira akimoza cara kandi akimoza ari très intelligent ya mutipe afise ubwenge sana ahubwo nuko yahuye n'abantu yakoranye n'abantu nabo umengo bafise izindi mindset kuravyo nambwira akimoza yaragerageje kubijamo mugabo kubera kwa kundi batamu respecta like manager ku manager wa wari ndabwira ati bro iki kintu bro tukigenza utigizo kukigenza kuko ni nk'umu visionnaire wa bro
bategerezwa nyine kumugaya kauli yake ivyo yavuze bo bategerezwa kubaha bihoze naje nambira umutipa tumwerekere ko vyose bishoboka camutera irya copyright uko niko vyagenze mugabo kibisi jewe parce que je naragerageje kumuhuza nugomba kumutera copyright kugira bumvikane n'ibigo baramutera copyright all in all no gushima Imana vyose no kumukura muri copyright wanashima ujya mutipe yaranyandikiye ati AKES jewe kiri kutwayaza kuno kuko bamanze kubatera copyright bakabona ati vyabaye seri nturi baci batangwa kurondera wa mutipa teba na brother urabona bari bambwiye ati ko ari byo shaka urime bacatanga urabona brother frere niko munyuma barayaga umutipe araza arambwira ati AKES urabona twayaza kuno namubwira ati tekana kwanza bamanze bacumve urabona ko yamaze hafu kwezi matara amezi abiri itari kuri YouTube iganiriye byose navuga ati tekana hari na benshi bibaza ko ari AKES ashobora kuba yamuteye kuko copyright itaraba narabivuze kwandika ati kinshi byinshi bigira bibe kuri kiriko azokwibonerako nabivuze rero kuvuga ngo mugabo abantu still baguma bibona ati ne AKES yavuze biherera ngaho men jewe simvuga ikintu giherera aho abantu bariko barabikurikirana babimenye ndinze mvuga ati okay none ubu hayize igihe kingana gute batariko baramuna kuri media ni kireki ariko ninze mvuga ati ngo ndaje kuri media nuko mfise ibintu nzi kandi ndisiye nabyo naravuze ati hari abantu ngaha makuru muze mwitondere mubonye barinze batanga makuru muze muyitondere kuko basi au moins 80% abarukuru naratanze amakuru y'umukobwa bakuroroye inda Fanny na Norrasq ari umukobwa yarafise inda yande ya Norrasq nababwiye AKES Dan abaze byinshi biri mu byatumye benshi bakuvuga ati ufise inzigo kuri kukina ireresi nta nzigo ndabishiramo men bamukubise uwo mukobwa mu nda limuzanira kuba iyo nda yogira gute okoroka kubiswa nande na Norrasq kwavyo narabivuze abantu baza mu buri vyabinene n'inzigo urke abababazi amakuru y'ukuri baba bayaje babona ati AKES ibintu abikuye nubu mvuze amakuru yabo menshi cyane last time niyo navugiye kuri media sinzi kiganiro nako navuga cyane navuga ati Norrasq namu deblock papa wiwe ivyo nivya hirya y'icyo ndabivuze hirya y'icyo sinzi kiganiro nako nakora aramenya n'amakuru kamenya ko Norrasq ya blotte se wiwe ndavuga ati namu deblock umuvyeyi nubwo basiho baho hari kosa peut-être bari kintu mudahuriza ko muga kumublockasi ubuzima baye mu Norrasq yagihoje ndabuzi rero nukuvuga ati jewe nza kuri ivyo vyakiri kuna narabivuze kuko nari ndabifitiye amakuru ariko abantu baguma babona ati ni abantu rero muri entertainment ya ikintu bama baca bibaza ati ngona majalousie ni iki okay no none ugira jalousie kugira ngo ndagukure kwiki ndagukure kwiki ukingirisha jalousie ndagukure kwiki nkaca nza kuraba none uwo muntu ngirira jalousie andushiki aho mvuga ati ngo noza kumugirira jalousie andusha fan base wapi andusha kuba popular wapi andusha kuba followers wapi okay jalousie yikifatiye kuki many entertainment we must donc ubwo rende bwabanga bumwe buto umuntu azara bibira muri entertainment kiniki nuko abarundi hakumviriza bagaca baza ati nguyo ni jalousie bagatangura gupira nk'ubu niyo nari kuza nko mu mwaka umwe w'inyuma nkaza ngavuga ati P.Diddy muri America nuko bari kuvuga tumvuyo wanyoto urutagoso no mwito abagiye kubona Kanye West afata award yahawe na P.Diddy aja kuyishira muri toilette bavuze ngo Kanye West yasa wake Kanye West yarafise icari ko aragira gute icari ko arasigura ubwo rero men entertainment tuyifitemo amahanga menshi je nibuka ujya Nice Sky yarigeze gukora muri waka hariho igihe yataha bwije cyane bikaba ngombwa ko ambwira ati AKES jewe sinshobora gutaha muhira kuba masageze ko ndakeneye kuza
kurara hiwawe it's okay, nta problem. Ngura yo mwijoro ukazubona yadukanye na apeli nice telefone arazi bajya ni team imwe ari kuri apeli nice Baraugi mufata gace. This is the exclusive interview. Na handi handi nzoshobora kuzironga bino bintu. Men narumva ibintu wewe nyene ugacanga ikigo. Tubanaye ikiganiro. No. Tubanaye ikiganiro tu. Urabizi hari byinshi wobuzi. La fois passée twarabonye induru ziriko zirabaho ubona ko nuno munsi zikoma ziduka. Cyatangura ibintu bisanzwe ngo munsi urumva ko bigeze mu matimu. Baravuga ko ya beef ya Dramati na B-Face. Nubwo babifata nka buzz ngo bwarukuri. Uno munsi bisubiriye kuduga bivuye ku ndirimbo Joel aho ubona ko yarungitse indirimbo muri group. Iyo group isanzwe irukiyemo abaririmbyi. Mbura no makuru nawe ushobora kuba yafise. Hama B-Face akacagira ati nubwo mwagerageje kuzimya abandi ati mbega ivyo byo bigutangaza gute uno musire vyaduze n'abafana babigiyemo je nabaza ko bavyumvise kuri waka nageze ku narabishize ko hirya yejo niho haciye audio ya B-Face guys mbarababwiye abafise na audio je narashize ko audio ya B-Face ariko arivugira wenyene ariko arapunda cyane Joel na Dramati byari bivuye ku ndirimbo ya Fernando En fait, j'ai bien fait wanashima last time twarayaje duhuriye muri lancement officiel ya mon logo. Yarambwiye byinshi kuri Dramati. Je nashoboye gushima kuza kuvugira ngaho kuko hariho kubwira umuntu ati genda uvuge nkuko kubwira nyene nkibanga tu nk'umufrere nk'umugenzi kandi B-Face vraiment umufrere mugenzi iri mu ncamake ivyo yambwiye tunaravyumvise navuga ati okay. Ari bya monologue navyo nyene nabivuze before ijya ndirimbo itari nta nabantu bari bazi kwizosohoka ahubwo atari ndirimbo igira isohoke ndirimbo ivuga ukuntu mugiye indirimbo ibisanga biriko birayuba iyo ko narabivuze vyose mugaba urumva abantu mugani bantahura ndabatahura na sometime kuko nza kuvuga ikintu kizo nka après 2 mois muri uwo mwanya baca kubona nka Yesu Kristo ati uyasatse ntuzi ko Yesu yazakababwira ibintu abantu bakavuga ate uwo musatsi nivyo vy'ivyo onye nza kubabwira ikintu gitaraba niyo mpamvu abantu benshi bagora kugira gute kuntahura niho hantu tengerageza kuidistinga n'abandi aza gukomanta ku bintu vyagize gute vyabaye gacinza kubabwira ikintu gitaraba canke bimwe vyabaye mutigeze mumenya ni kimwe muri ivyo onye rero bagira tipe kuba baragize beef baragize ya frenye atari buzz ahubwo abantu batagize beef ni we love music ibintu byose wabona byari plan zari zateguwe par contre nyumviriza neza par contre ona nkuko unye okay reka mvuge ati muri waka Light TV yego iyo myaka iheze avuga duti dukeneye content yo gupostinga tukavuga duti reka dufate par exemple koresha umwanya na Silva nk'akarorero bagiranire beef entre yabo mukabitegura mwebwe gategurwa ni amabangane ko navuga mu media mugabo wandi kumbira ndabice ku mayangi hari igihe nzoza nabivuga rero vyuzuye urumva n'ibintu vyagize gute vyateguwe bigakogwa beef bagaterana amajambo urumva n'ibintu vyateguwe ariko ukoresha umwanya atahuku bajya bibona kuri media ntibazi ko ari ibintu vyateguwe koresha umwanya gaca byigwa yandi majambo rero atarazi kuri Silva kwa bitahu Silva yagenda uku nawe agahura n'abandi bantu kibaze ko bijya biru vyagize gute vyateguwe naho gaca bwira andi majambo Silva urumva Silva gaca amenyera hama yandi mabanga menshi yandi yakoresha umwana naho gaca amenya amabanga ya Silva bro ya beef mwaba mwateguye
mwashiduka yabaye y'ukuri sinzi ko ikintu uri kurakitahura yabari bifu yagize gute yateguwe at the end of the day waza gusanga zabaye ukuri nivyo rero vyabaye kuri we love music kuravyumva après yo gupanga ati tugiye gukora ukuntu umwe wese yarabwiwe vyiwe uwundi abwirwa ivyiwe hategezwa kuba ranking akariganga muhogo kuravyumva hategeza kuba mwakayigo ka kurekure ati bwabundi abantu mugabo ukabona barahuye baratwenze baragize ikime bifilimo nuko niko bimeze ya plane zose za ntuzenye za Fernando na ntuze na nujya mugenzi we Melanin Boy no n'amagroupe yabo narabonye byo bariko baravugira none gashawe yumva reka umuntu tuyagombye kuzana urwanko cyane ni mujya mugore wa Fernando na mushiki wiwe ngo bantu batangiye kuzana ibiyo dasa neza uno munsi tubonye Masterland ashobora gutanga imihoho mu gutwara ntuze isanzwe ihurikiyemo abaririmbyi nyuma yabo baza kubona indirimbo bari kumwe na KDK aho ubona ko benshi batanguye kuvuga bati ivyabaye kuri Fernando mwitege no kuri Masterland ko bishobora kuba hajya nka AKES wewe Masterland na entertainment azi bro Masterland yarakwiye kuririmbira Imana ivyo vyari bikwiriye kuko donc caractère z'umuririmbyi wa profane ntazafise bijya bintu vyabaye hagati ya mama KDK je namwita mama KDK ko je ndafise cyubahiro ndamuha muri jewe urumva no muvyeyi hamwe na Fernando mu mwanya umushiye kubona yuko ari bibi ariko nivyo vyatumye mo rugwiduka ico tucumvikane neza kujya guterana ajya amajambo ni iki byaratumye ijya ndirimba ibana nyakuronka power player ubasha bwinshi bwo gushika kure Master ndazoterana amajambo nande kare je yaba ari jewe twofuma tubikreya kugira igikorwa twakoze kigire gute kiduge binakunze tugarukana amafaranga twakoze mu gukora ijya ndirimba me tukagikreya pourquoi pas iki kintu kitoko cyane tutakikreya basi kuko umuntu ahore neza gukreya base biri mu nzira zitandukanye hari umuntu umva gukreya base ngo kugenda ukagira inama na mugenzi wawe ati urumva kwabana ngo rero ureka dukora uku sivyo gukreya base mu gaso iyo ni inzira imwe yo gukreya base hariho rero iyindi nzira yo gukreya base sindinda kuza kugira ngo dutegure uku ndagusotora kugira wonyeshura wewe ugasanga ndiko ndagukoresha mu bintu tazi uko gitabo cyo kintu rero Masterland ivyo ntaze umubona muntu w'umugore ntumugore ivyo wapi yicarire ngaha mu wazi kigare ndirimbo yabagoye gute kuri terrain twaragiye bigenda uku bisubira uku pointre none ko habaye bifu kunuku akubwira ati ivyo tubireke ico kibazo tugisima twibandaniriza ibindi rero mu ncamake nuko uriko umuziki ntukeneye kumera uko wonye hariho ubuntu bubuze mu muziki sukuririmba bro kandi kuba kizina sukuririmba n'abasazi baramenyekana kandi bataririmba urukuru menu kumenya ati mvugwe gute mvugwe mu biki ijya ndirimbo ya KDK na Masterland ni ndirimbo nziza ariko ifite amahigwe makenya cyane yo kuba yogira gute yogera kure kubera umuririmbyi yaririmbye numuririmbyi mwiza Masterland ntawo bya numwanditsi mwiza kabisa kandi yanaririmbye neza aririmba bro nabivuze numuririmbyi mwiza numwanditsi mwiza byose cool ico kimwe gusa cyo kutamenya gukina na marezo soso nawe nyene bo Masterland uri umufrere urabizi uko najyaye nakwandikiye ati ari ndirimbo ngomba ko dukora ariko iki kintu na uraciyiziko uraciyiziko ko iki kintu ni kenshi wanandikiye je narakoresheje abantu benshi nawe uri muri wa Light TV ni kenshi arondera abakozi banje ati dupange dukore gute ukora vyumva par contre akaba ari je ndinaguha aba journaliste ati gina mugirira ibi nibi mugana hamenye ko idavuye kwa AKES
akaba ari ubona rero Masterland avuzwe kuri réseaux sociaux ati Masterland yararoze Bface biba bifite byaje biva aho yabagira sori ndirimba n'ubu rero yagira sori ndirimba araraba mbega ngire gute reka niretire muri amicale abantu bose bacha bamenya none kwanza tureke no kwiretira muri amicale we amicale uja kwicara mu ngo urafise aho wicara ikora ibiki amicale AKES turabizi ko ufise amabanga menshi ariko ushoboye kuvuga yuko uwo guhamahirwe gushobora gushika muri amicale de musiciens utujaye kuja gukora muri amicale ivyo uri kuravuga ntavyutse kuja gukora muri amicale nkora ibiki mbwira nkora ibiki bivuze ngo Masterland yahora wewe kwa rukwidibamira rero no okay cyenbaza wowe nyene yakoze ibiki ngira ivyo yakoze muri amicale no akazi kishira hamwe nuko ubona akazi rikira kora naka twavuye ngaha twashitse ngaha sawa yingutse iki yakoze ibiki aho cyara nasubiye inyuma nakazi narafise ninguvu yarafise zarasubiye inyuma wewe nye turi kuri wowe yakoze iki tureke Masterland mbwira umuntu wari we wese ari muri amicale ni giteramo bateguye n'umuririmbyi basohoye ko ni guhagarika indirimbo twabonye hahagarika indirimbo n'umumama we muri sense mbe ni sense hajya urumva niwe yazihagaritse nta nubwo barondeye basi umuntu wo muri amicale basi babahena ku gateka iyo pfa bayibaye haje uwo muri amicale azi n'ivyo abaririmbyi abari waza guhagarika indirimbo haje kuyagarikira indirimbo umuntu atazi n'amazina y'abaririmbyi amicale mubi okay jeno ja gukora iki muri amicale hari byinshi tsobatutse hari byinshi ino industry yacu ibibitse niyo mpamvu baba bakubwira ati fata gatebe wumve ibikomeye nuko AKES tuba dushaka kumenya nubwo mwabiciye ku mayange nubwo mwagiye murabyanga barakuru gusa ariko harasa nahagaruka bigaruka ku mbuga haba team ya Bface cyangwa team ya Dramati bagaruka guterana amajambo ku vyukuri Bface yoba hariho kutumvikana hagati na Dramati cyangwa ni muri yanzira nyene nkuko babivuze barafise igikorwa bashobora kuba bagira mu kurekura muri ino misi oya urumva bifuza abaririmbyi rero ni icambere kwanza bajya n'abahungu cyo kuba bo bari n'abaririmbyi abaririmbyi ni nk'abapolitisi uno munsi araza kubabona bariko barayaga tuzobona kandi bacanye higiye dusubire kubona bariko barayaga icyo kandi usubire kubona bacanye bashobora no kuba banacanyemwo bakije umucanwa kabisi nduru ku marezo soso ariko ukazamva bariko baravuga ni box ati none ubona gute dutegura igitera mu biciye kandi bari muri beef ya vrai dutegura igitera mu biciye muri beef cyangwa ubona gute dukora indirimbo n'ivyabaye kuri Dramati na Bface nta gitera mu bahuriyemo cyo ibintu bibaho byo ni ibintu bibaho rero dukuvuga ati kubona indirimbo ya Bface na Dramati sohotse sije urugyo bari guye ni ibintu easy cyane ni ibintu bisanzwe cyane kuba boshwana no munsi ejo bagasubira bagakora kandi mu nyuma yaho bagasubira kandi bakagira gute bagasubira bagashwana ariko still nabo nyine baracafise amabanga menshi ari nyuma yaho sinzi umuntu ujyaye twako turayaga ntibambwira ati ngo zurabe impuzu za Bface ngone ziga nyene yambara kuva muri 2020 2017 Mwikintu ngo kimuhisha nurya moduka gusa afise niwe umwerekana tumuti peri fresh aho byaje gutsarisha igihe ariko avuga ati ngo uragiye kugurara amafaranga ngo 100 million gukoresha ikiyo cy'imodoka Famous umuntu uri famous umustar izina nka Bface kuja gukoresha retroviseur y'umuduga 100,000 francs kandi nakuja gukopesha men kazamba Dramati ngo nari nabo ngo yari yabuze amahera ngo yo kuri hinzo men ivyo ntivyavuzwe kuri meza ntabyo umvise ari bonyene bariko baravyivugira ariko bikagaruka erega muri ibi biganiro twama dukora haba hari mutujambo twinshi kurumviriza utara umuntu wumviriza nyine nkuko kwiwacu ukure mwakajambo karurbanure ukure ntabyo gutahura uzumura Bface arenga ati mfasha kumbe nawe aburuza ukuntarira ati mfasha nigeze kubwira umutipe araho igihe cyayi wawe ivumi hitinze haragira saa 6 numvira ati nje gutemberera nde kugira mfunguro no munsi uri kuravyumvye biye ufise indirimbo iri hit kujya umve nta kwita karato k'ibihumbi nk'amajana 2 kwi pantaro y'ibihumbi nk'ija
ugasanga ngiye nambaye nk'ibihumbi 300 canke 400 ngiye kurondera gusa ahantu mfungura saa sita atari muri restaurant umuntu gusa ngiye gutembera nawe yambona ninjiye mu nzu ateu unozo basare ubunake twarinjiye ngumugurira ifana ngo mwahishije gatanga nene je ubuna mu buzima bwiza vre Jesi ni doga ndabayeho bien fungura neza mba mu nzu nziza ibintu byose fresh mugaso uko ngo birenze ariko ndabishima uko biri koze ndavye iyo naje mva ndavye abaririmbyi hajya Brand Smith no byari twako turavugana cavuga ati muri entertainment uzutinye abaririmbyi utari kurumva cyane kuru bajuta kumubona bateratera induru ku marezo soso abari ubu uzogira gute uzotinya batera induru mu mwanya wazo nawe ubu umva twe aso ndirimbo yahitinze yagize kimena babaye mu buzima bubica ivyo twabonye Fernando mu muduga we wagize accident wahe umuduga wahe ngo yaguriye ngo umuduga we ngo umusheri wahe wenyine atawafise my god hitting abakiya yakoze irengeye nzoduga ya Double J na mamiliyoni anga hafise ya ma viewers asumba yakiri kiri kwagendera mu muduga witwa gute Double J yagendera mu muduga witwa gute reka still now ni barashobora kugura imodoka biguze men jewe nagiye kwa kiri kumpwaze cyambere cyanyakiye aho kiri kura Double J baba mu gashambere atani gitara kiri nabona ko nzi umwotsi ari usa mu wakutirana muri reka ni mutabari inzira hii natangaye umva ngo barabirukanye mu nzu hari umupeti yabakorera yitwa nde namwe wagiye izina gato usa n'umupeti akunda kuza kurigwa cyane kuri studio wa Burundi nawe ntiyabakorera ngo baramuhemba ahubwo bamwijeje ibitangaza baca acaraza arahaba bamutreta nk'iki nk'umukozi cyo turasobanukirwa neza rega bakiri ko arabirukanye c'est vrai arabirukanye bambwiye ngo gende kurondera ngo aho mba ndabaye ngo bazompamagara ngo hanyuma ngo bagiye gusaba indaro mu bwiza umva ugeze muri ya level bakwirukana ahantu ba ukabura n'amafaranga yo kuriha avance yiyindi nzu ubamwe ugahitamo kuja gusaba iki indaro c'est vrai que ibintu byo muri iki gihe biragoye sivyo ibintu byo muri iki gihe biragoye kuko urashobora kuba ufise amafaranga ariko ukabura iki ukabura inzu ivyo kabisa ni ibintu bibaho urashobora kuba ufise amafaranga ukabura inzu muri iki gihe ivyo biraje ariko bro ko wiyemera mufata maison de passage ntibaza yuko iyo commentaire yo kuvuga ati wagiye gusaba indaro ntibaza kwiza kuba commentaire mbi ntibaza yuko iyo commentaire yo nishoboye kubukora bivuze ko bapfa kwimaska bapfa kwiyambika akandi gahuzu tukabona baje mu bihugu byo hanze niyo problème twica bro niyo problème twica je wambwiye ati akesi nkeneye kuza gukorera iki dukorana ikiganiro naho byati ngo munzu wanje je hasa neza je nta problème nifiti bwira Double J ati ngoma kuza gukorera mu kiganiro tuje dukuri wa tagiye kugutwara muri maison de passage canke munzu yanaka reka urukuru nukuvuga ngo mu muziki esheki ya mbere dufise twiyambika ishusho tudafise kandi si mu Barundi gusa all of the world urukuru isi nzima kabisa twiyambika abaririmbyi turabantu twiyambika ishusho twiyambika image hanze batubona bati wow tubararenze okay ninyuma turababa ibi rero tuzobibona cyane mu myaka iri imbere uzagusanga Kent yifitiye kwagutigita kuri warondana n'ibiganiro niki yari guya parcelle kiwe arubaka fresh dramati ariko aranuranura ati dramati muri cyo giheze yari kunuko kumbe kwari kwakuyambika ryashusho adafise wowe utagiye ambikuru gukora ibintu byawe kimya agaparcelle kawo kakagugwa ugaterekaho ibintu byose bigapasa ukagishira ngaho ikindi kintu nabonye muziki ni kintu cyambere kigusamanza abaririmbyi benshi birirwa bajya curakite why uri babifunze ntavyo nzi
na n'abaririmbyi ntuzi nabifuza sintembera abantu ntibambona wewe byakwirikira kuja wewe gumujyamye tu umuziki ni wamaho haguma havuka abapeti mu minsi muzobibona kuri aba ba grand frère ba Kidumu ba Big Fizo atashawe ko yikineye amadiri yiwe akarongo ya muzungu wiwe sawa afise n'ikibanza kinini yaguze hiyo mu maramvyasha kinini mumvise mvuze kinini ni kinini yaguze mu maramvyi ayo ama exclusive ndiko naguze ni kuvuga ngo abaririmbyi baguma bajyanije kwanza n'ivyo vyambere bari bakwiye kuheba yige gukora ibindi bintu mu mwanya atabari ku muziki kumuziki nisho gukora kuva mu gitondo gushika ku mugoroba kuva lendi gushika lendi kuva itariki imwe gushika itariki imwe ntikiba kuva mu kwambere gushika mu kundi kwambere ico nikiba umuziki suko ukogwa kabisa ndabisaba bangikaye n'ibindi bintu fata umwanya ukore ibindi bikorwa kandi kinini naco umuziki uragukonsoma kurusha uko ukwinjiriza cyo ngo bitaho umuziki uragukonsoma kurusha uko ukwinjiriza rero umuziki wunguka gute ni ryari wunguka mu muziki mu muziki wunguka mu gihe ufise business zindi uri kurakora ujya muziki ukugururira imiryango hakarorero nka Lorilo Yodana yobo umucuruza w'urumogi mwiza cyane ngaha mu Burundi na karoro ndaguhaye so ngo rarudandaza na karoro ndaguhaye kuko Lorilo aciye haraba police iruke ati Lorilo ntibiyumvira no kumusaka ona teke yirumogi inyuma rubagwambutse nakaba ndiko nagwa rero umuziki uragwa ama opportunity nubwo nabitanze mu karorero kari negative mugwa no muri positive birakunda urasho gukora ibindi bikorwa vyiza vyemewe n'amategeko umuziki ukabigufasha ariko kwitega yuko muzokora umuziki ukoresha miliyoni 5 hacaze miliyoni 7 cyo kibaho mu muziki namusi mu byumve batoyi bari nyuma bariko baradukurikirana ariko arabibira amabanga muzoje mu byo munzi niga si mu Burundi gusa ni kwisi nzima umuziki uguha opportunity zo kuba ukora ibindi bikorwa bigafasa ariko ngaha mu Burundi uramenyekanye urakoze uramenyekanye ucewere kujyamye mu nzu kubera iki warabuze n'amafaranga yo kugura miliyoni 5 zo kugura intuzenye zo kugura akaduga basi nakajya kasi mbizi wobura temberamwo basi kaguhishe basi abantu ntibakubona uri kugenda n'amaguru uru barabuze ayo mafaranga bigaca bituma uvuga uti je akono ugenda hamwe barabara abantu bakambona no kwirirwa nijyamye urike ukeneye kuva mu rugo ukagenda gukora ibindi bintu kaca gukora ibindi bikorwa bijya bavuga ati ngo umuziki warakunaniye ngo bumurimi ninde yakubeshiye ko udashoboye kugunya muziki kandi uri n'umurimi birashoboka cyane urumva akarorero Fabrice amazi imisi wakamazi ugase umuririmbyi Fabrice Manirakiza ni umuririmbyi ujya mwiza cyane nubwo indirimbo ziwe numvise uyumvirije rimwe ntusubira kuyumviriza kabisa indirimbo za Fabrice uyumvirije timurudende nabonye ne oyihejeje abarubona bw'Imana ariko uri nibyo cyavuga ati impano yo kujya kubaka ry'amazi nyene ivyo muzika impano zose twarazihawe men mubona kubwira ikintu kimwe ico niki ubwo n'ubuguga abantu twamatwishira simwe vya kera impano urayishira urayirema mu muntu kandi gakunda kiretse ko peut-être ushobora kuvuga ati igihe cyo kuba wo kwiga umupira gukina umupira cyara kujanye ariko nibisigura ko iyo wari kuvuga ifise igihe yuko ugiye kwiga utoshora kandi ukaba umukinyi mwiza ntibisigura yuko nimba usanzwe wewe uri umurovyi yuko utoje kurima bigakunda cyangwa uko utoje kwinjira muri filime bigakunda wapi kuba vyumva wapi kuko abantu dufise ibintu dusumba ndashobora kuja gukina filime naho kaza gukina filime jewe nkakurusha gufata dialogue ajya amajambo bavuga muri filime kuko ajya n'amajambo abayanditswe nkakurusha kuyafata ku mutwe we naho kandusha kubiviva rero nukuvuga ati ntuje bugere uvuga ati ngo ujya ntiyari impano yiwe canke impano zose turazifise
uwo rero nimba arikoranye umuziki ntiwikoranwa byari vya kera umuziki w'iki gihe nivyo bivyishe barorere rega aja nga akandika indirimbo za kumva ariko yandika indirimbo isa na wivu acha wivu muri 2024 kubera iki rundira baba nyine bumva Fernando no munsi ashiremwo karefre urundire ntuzembi data agushiremwo agatero urundira aba producteur nka 2 cyangwa 3 urabe ko udasohora ikintu kizima nivyo biko biratwije il faut rero wewe ntibisaba kumenya ati ngo ini impano yanditse cyangwa impano yanje ahubwo menya uti ibi bintu bikogwa gute nuko tugaruka inyuma gato twabonye AKES aza kuboneka mireresi benshi aho bavuze amajambo bati umuziki wamunaniye yanarize aho rakora arabona ko atakigenda atubahungiye muri film ati niyo mpamvu atanguye kuza arakaya beef n'abakinya b'amafilm ahanini bace berekeza cyane kuri Fanny na Norrasq weba bugo bafana nubwo nogomba gutera imbere muri film je sinotera imbere mfatiye kuri Fanny na Norrasq kubunyene naho barishikana sivyo nimba ari views ndazibarusha numba ari iki ndabarusha izina izo views ndazibarusha nivyo nyine navuga no care beef nabo how kubera iki ngomba kunguka iki hama kuvuga ati ngo umuririmbyi nasho gukina film ivyo ni bya binini nako navuga kwa kudatahura ati ejo tuzoba tubayeho gute ntitwavukiye twebwe muri Amerika cyangwa muri Nigeria tureke Nigeria naho nyine hari abakubitira muga tuvuge basi ntitwavukiye Australia cyangwa Amerika turi mu Burundi igihugu ikintu cyambere kiza imbere ni politiki cy'umuziki urukuru ubwa kabiri hazi ibintu byo kurima korora ni iki cy'umuziki nturaza were uce wishinga ngo mu muziki ubure kuja kurondera ukuntu ubona mu chef de quartier ngo bro reka nakubwira ikintu kimwe urazi ko Speedman ubona yari kuba ari Michael Jackson kugera no mwanya ariko ari Michael Jackson ejye projet yagomvye kuyigura ari umustar yarakinya amafilm Michael Jackson n'abarinzi bo muri Amerika ni nabo bose nzakugira abakinya amafilm nabo rero nibigugu nabo byari byabananiye ivyo tuvyi kandi benshi muri bo ni na unamuhamagara kubera umuhimsi araza kuba umuhimsi bijya vya miprakora araza akabikora me araraba ati niko nunguka mwiki tuko nabikora n'injiza ngaha twabitaho ariko ngaha mu Burundi umengo bagufungiye mu kintu kimuri mu DJ ugiye kuririmbo zabati ngo cyubwo bugugu ntabwo nshoye gukorera ko je nije umuntu wa mbere mu Burundi yubahuka gato kumufana sinamutuka kubwina ahubwo namutuka kubwo kumujijura ko abafana benshi nibigugu mu muntu uraraba commentaire ariko arakomanta kwivira ati siku umuntu arakuze nk'umuntu yaje ngo jengo ni muri protocole kwa president ngo yo foto ya president washize ngo kuri profile yawe ikure ko navuza turakomeye mu mutwe wewe urazi gushira ifoto ya president ku donc kuri profile y'ibyo usanzwe ukora urazi ico bisigura genda mu mabanki urabe kitwa ko atari kwakira hagi foto ya president genda mu mabiro yose urabe ko atari kwakira hamo ucuza kumbwira ngo gushira ifoto ya president none tureke kumushira ku induru tumushire ko induru nuko avyumvyo bi jepe nta muntu ushira kuri profile yawe utamwemeye kuba cumvyo ki je namushizeho kubera ko namwemera ndakunda setu ama wewe ucuza ngo nguri muri protocole ya president ngo naje ngo sindigera ngo ngira ico kintu ngo cyo kumushira kuri profile ese ko umuntu aramedita mu mutwe kwera je navuga ati we nta na protocole ya president urimo niyo abantu nyene bo kumbuga baba baza bibagomba kwiyambika ibintu rero urabona umuntu azaga comment ikintu kiyumvira ati uyibaza ko ariko abikomanta ku muntu adafite ubwenge rero mu gihe mbona yuko ishobora kubimwishura urumva muri systeme nziza nyene fadika ndamwishura kabisa nkamubwira ati men iyo ni mind iri hasi cyane ubu ni turi mu za 1900 rero je nibaza ko ari uko onye gusa ivyo bintu abafana baza bariyumvira canke abantu ikibabazuzwa n'umuntu ari muri entertainment ngo vyakunaniye ngo kugiye ngo mu munyamakuru ngo vyakunaniye
ninda kubwiye ati genda urabe ari umuririmbyi uko izina ryo yancitse gatonya heruka kuririmbana na Rema ijya calm down ya remix Gomez Selena Gomez yari mukinyi wa filme mwiza filme cha ru akaba n'umuririmbyi ariko ibigugu ngaho ukazubona n'umuntu ari muri entertainment ati ngo vyakunaniye ngo kugiye mu kuririmba nako ngo cengo kugiye ngo mu gukina film cengo ngo kugiye mu gupresenta ngo vyakunaniye uraraba nk'umuntu ariko aravuga ivyo ukamugereranya n'ugusa niya mindset biri hasi cyane rero nuko abantu turakwiye kujijuka imyaka iri kwiratujana umwanya ugiye ntugaruka ikindi naco je niko nubakira idina niko nsasira umugore wanje Kevin nari mwishize muri filme ko jewe mu bintu naheza gwera imbere vya mbere nabikubwiye kuba no gutora wewe ahuri nkakugira umustar muri iki gihugu mu mwanya muto cyane kabisa ico kintu nagiheza gihe uburirimba ubukina filme uburi umupresenter uburi umuki ndize ndagutora ati vu nene kumenyeka ni mu mwanya muto uze ngo wewe gukorana na DJ Paul vyozana umusaruro ukomeye cyane bimwe bibi mugabo reka tubandanye kiganiro nukuvuga rero ngo urumva jene konsasira inzira umugore wanje abafrere turi kumwe turiko turakorana witwa Isipro witwa X-ray urumva hari famba hama wewe ucuza ati ngo chamara ko nuko mukurangiza ikiganiro AKES urumwe mu masanzo barabira hamwe ndetse bagakurikirana bazana n'ubusesanguzi mino entertainment yecu turashaka kumenya impanuro zitatu wotanga ku ruhande rw'abano bantu bari mu muziki mukurangiza ikiganiro filme turabahereza kuko nayo nyine umaze iminsi tuje mu banyamuziki twirinde bya bindi uzokuma ngo umuririmbyi arapfuye hama ngo dukeneye ngo kumucangira ngo cankaragwa dukeneye kumucangira ngo aje guhamba kwacu kandi twabona umengo n'umuntu arenze ivyo vyarabaye kuri Kanumba muri Tanzania aja gupfa abantu bari bibaza ati umuntu ararenze Kanumba abantu baje gutangara basanga ntaco yarafise tubyirinde twerekane ikintu dufise twerekane uko turi ni naho n'umuntu azoza kugufasha azeti aherahe ndashaka kugutinya kugufasha kubera mbabizi kurandenze orikini byabi ni mpamvu ndiko ndabona ku marezo sose hama dukore tu ico ni cyambe kubaririnze icya kabiri naco twige ukuntu twoduza entertainment yacu entertainment ni duzwa no kuririmba iduzwa n'ama content adahera nkawe wo muganwa kenti mene muganwa ni Kagame urumva wewe muganwa kenti woronka content nyinshi sinibaza ko uza gukora ikiganiro kwa AKES uri kugendera muri bisi muri kwa stay ko desi ndavuga ko mfise umuduga je ndavyemera ko ndahatera irege nakarone ko naguha content zibaye nyinshi wewe uza kunkoresha ikiganiro byo mu muduga wawe cyangwa uje mu muduga wa Magic Channel sivyo ivyo rero nivyo bintu bibira abaririmbyi dukwiye gukorera tugwize content ku bwinshi urumva hama duce duheza tugire gute kwihe ishusho dufise ya vrai kuguma ba faking tureke gufaking urumva tureke gufaking twihe ishusho ya vrai hama tugwize ama content kuko ajya ama content burya buzima dukeneye kubamo ivyo ni abantu batari burya buzima dukeneye kubamo burya tuko turafakinga turashoye kuburonka tutarenze kubufaking ahubwo tugwize iki content ziri mu nzira nyinshi biganiro iki ibintu byinshi ukavye mu ibintu byinshi aho hose n'ahantu hari ama content dushoye kuronka ntitwosiga inyuma abakinyi b'amareresi n'ubwo ubona ko bavuga ati uwo muri no miss uriko usa n'ubinjirira cyane eje kwene uko ndabinjira kandi ndabitahura abantu kwa bivuga ko bagenda barengeye ingufu basunze ingufu abakinyi b'amareresi je ndabasunze ikintu cyitwa promotion kwanze cyo ncambe kuba nashobora gupromotinga ikintu kikagera kure mu mwanya muto ivyo ni ibintu ndabasunze afre ndabarusha tactique zo kuba noshobora kumenya ati uyu muntu
yomenyekana biciye muri izi nzira biciye muri ubwo urumva ibyo byose ni ibintu ndabarusha rero no kuvuga ngo ahubwo bari kuba bari kwishimira kubona je ngiyemo kuko ubumenyi mfise n'ububafasha urumva n'ubafashamo kandi kaba nkako niko biri kuko izi zose za intore nindi za imba mwihoroza filime za X-ray yego yacanke vya maho mbanya amezi 20 cyangwa ijya umuzamu w'imva nakinye mo jewe ifilime yitwa umuzamu w'imva ama sound track yumva nije ndakora muri izo filime zose niko nakubwiye urumva fisi ivyo nterera muri ama filime rero nibaza yuko abakinyi ba filime n'abantu bari kwaraduga neza ndabona neza cyane uko gisata ca filime bakabana bavyitwara neza mu misi bazorusha ubuzima bwiza baririmbye ego abasineaste bari ko bazane bro je ndabikubwiye umuziki ndawuzi filime ndayizi kuri level ngaha mu Burundi ndabizi abasineaste bari ko baja mu mahigwe meza cyane yo gushobora kuba boronka bwa buzima baririmbye birirwa barapublia ko bafite kandi batagira genda urabinzu bendwa yabamwo bro yiwe taje abamwo genda urabe amedemani rakitsa urumva urabinza abamwo urabukunyu yipanze uraba account yabo n'abantu bipanze ubona yuko nta probleme bifiti genda urabu ubutunzi buri mu nzu kwa X-ray urumva n'abantu ubona yuko bahagaze neza nta probleme bafise nabo ba Fanny na Norrasq genda urabu ukuntu babaye n'abaririmbyi bake cyane usanga babaye muri ubwo buzima kadira matini ko nabonye kagize ubwenge cyufitiye amataxi mu ibarabara yaramenyera akora kan reka tuweze ikiganiro ariko ubundi akese twemerere ko tuzoshobora kugaruka tumenya byinshi kuri bano bantu Fanny na Norrasq nubwo bavuga ko wewe mushobora kuba mufitaniye beef niko navuga ati kuduza no hari n'abantu bavuze ati ngo barandisha amafaranga ngo kugira ngo aba promotingire ngo bijya mariage yabo n'ibiki byose bari ko barakora urukumva hari n'abantu babivuze kurumva bamwe bavuga ko ngo ni beef ndafite abandi bakavuga ngo bandandira amafaranga kugira ngo bikore ko promotion nziza nigira iri muri côté négative problème y'abarundi ni imwe niko navuga ati tugwize content aha ndashaka kuzana na content ati Norrasq na Fanny babanye ku kazona batanga kubizana mo documentation mama convocation muri BC ibi ni biki bize yamavuze ati ivyo muri entertainment bigume muri entertainment ntibije hari hiyo none ivyo biza nimba nakuvuze naje mvuga nimba narafashe umwanya wo kurondera amakuru yawe nkayamenya wewe wabuze iki kugira urondera amakuru yawe wabonye uko uyashikirije abantu batoyakurikira utokwinjiza yo mayo kandi bamenye ikintu kimwe jari abantu baje barambya atakese ntusubire kuvuga ibintu bya intore ntinde kuko narigeze kuyivugamo hagira asohoka igice cya kabiri nabo nyine barishima cyane ariko mu nyuma bagize complexe kubera babona nariko nunga views nyinshi cyane mu mwanya muto ndaza no kubaharurira amafaranga ninjije baza gusanga aha kwa gusuma bo ayo binjije kuki kuri film rankine ziratangwa zanziko na urabona ntusubire ngo kwandika ku intore ntindi ngurabona ngo cover ngo ntushire ko maje wo muza gushira ku isura y'umuntu kuri cover mena bumvirije navuga ati nta problem ariko icyo batabonye nuko hajya house nariko ndagirira iki promotion igari promotion kabisa iri strong kabisa nariko ndayikore rero ubu bariko barateguriye ya gatatu nta nivyo novuze abantu ntaze bazi bariko barakora ya gatatu urumva intore ntindi ya gatatu abana bijya intore ntindura cha kuyihoze bamwe mu bantu jewe bakora muri Wakalight TV Wakalight company haro nabaza kumbwira ngo amakuru ngo X-ray bam ni wayaguha byahe je natangwa gushikiriza amakuru na X-ray bam tutazinanye tutaramenya no gihaheze imyaka 3 gusa tuzinanye nashikiriza amakuru kaza mu big freeze atangwa gutefona tabawa beti ndakubita umuntu panika cyane ni big freeze arapaniki yumuvuze ye atangura kukuzana ati ngo tujya mu vy'ubwana bwo mwisite tuje mu vy'ubwana bwo mwisite ngo tujya ngo mu vyiki tubijemo yambye ati bro office genge na office genge ariko orucha tuza gusanga turi n'abacuti je na big freeze turabacuti
urumva ivyo babira biraheze uko rero ni ico cyo gutahura nkaho bari intore ntindi nuko byagenze bavyumve ko yari kosa nimba je nashoye guparvena gukreya ikintu cyo kurikiranwa kikaninjiza kurusha ubo kandi gifatiye kuri bo bavuga bati ayo namahigwe yawe kugira udufashe tuba turiko turafashanya ejo bashoye kunkenera muri iki nashoye kubakenera muri iki kanatsinda urumva ama sound track mu nyuma baraje barambya dukorera ama sound track urumva ndazibakorera bama amafaranga batari kumpa urumva mpendemera mvuga ati bon ni ya entertainment nyene tu kwa gufashanya dushoye gushika kuri avyumva ejo ntashobora kubura ikindi kintu nabo bazokenera usanga bakeneye kandi kuri jewe turakeneye za sound track kwa avyumva rero mu ncamake nuko ubu nyintore ntindi ayi nkamwe nyene batokoresha ubwenge barondera ama media nane nakabangana bibi ujya no gutanga plan birari barondera ama media ati dufashe mu public consultation ya gusa ntibibaze yuko intore ntindi zosoka ni ya kabiri heruka gusohoka navuze ati ntizokurikiranwa nyambe naye nabivuze kandi niko vyagenze iyi rero wa gatatu bosoka niyo yo terasuka takurusha kuko nta nabantu bariko baranayivuga nta na kintu na kimwe kandi yari filme nziza cyane kuko rero nuko ndibaza nshuti mumenyesha makuru ivyo ndakubwiye ni vyinshi sana ndakubwira ko twari kumwe na AKES DAN numwe mu basanzwe arabasesanguzi no twari ko turayaga kuri binabiriya kumva zuko umwanya utadukundiye aratwemereye ko tuzogaruka kugira dushobore kuyaga kuri binabiriya nsezera abakunzi ba Magic Channel abakunzi ba Magic Channel reka ndabasezere naho ndakubwira ati wewe ubikunze vraiment uze muri iki gisata cha filme bro wewe nyene wewe ngana kenti murapima mushire ku biganiro vya filme ngamuzobona itandukaniro cyane y'ibiganiro vya filme n'ivy'imiziki no kwinjiza biratandukana iyo nibanga ndakwibiye ndi kumwe na cameraman na CEO hariya bariko barabikurikirana inyuma ya kamera bariko baravyo no kuvuga ngo uzobitahura uzobona neza cyane difference iri hagati y'abakinyi wa filme n'abaririmvyi biratandukanye cyane gushikiriza amakuru ya filme biratandukanye no gushikiriza amakuru y'abaririmvyi kandi uburi siyo hamareka mvuga ati abakunzi ba Magic Channel respect asante sana ndakubwira ko ari kumwe na mugano wa Kent mugano w'Imana mugano w'umwete mugano w'abantu uwari karadufasha zino sana zishobore kuza zimeze uko mwite asante sana ciao ciao